Muy buenas tardes, amados umuhingamo amigos mwiza bakundwa inshuti y hermanos na bene data presentes, muri hano y también los que están en vyongeye transmisiones n'abariko barakurikiranira mu bindi bihugu a través del satélite biciye Amazonas, kuri satelite Amazonas canke kuri junto interinete a los diferentes ministros, muri kumwe n'abakozi b'Imana bo mu bihugu vyose ndetse n'amakoraniro yose. que las bendiciones de Cristo, la Ese imigisha ya pacto Kristo sea marayika sobre w'isezerano todos ustedes. yoba kuri mwebwe mwese. Un especial saludo para el Indamukanyo misionero zidasanzwe reverendo ku mukwizabutumwa Miguel Bermudez Marine donde se encuentra en aho el ari día de hoy, kuri uyu munsi que debe ser el hategerezwa kuba Salvador ari muri El Salvador o algún lugar cerca. canke mu kibanza runaka kihegereye. No tengo aquí el itinerario Sifise del- ngaha itinerere canke ikibanza nyezina hano mu ntoki, ariko aho Miguel hose ari, ese Imana yo guhezagira kandi ikakurinda ikoreshe cyane en este tiempo final. muri kino gihe cy'iherezo. Feliz Navidad y próspero año. Noheli nziza n'umwaka mushasha w'iterambere kuri mwebwe mwese bene data bagenzi banje Y los que están n'abakozi en b'Imana todas muri las ngaha naciones. ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu byose. Para esta ocasión Muri uyu mwanya queremos leer turifuza una escritura gusoma icyanditswe que nos habla icyanditswe Isaías, kitubwira muri Yesaya igice cy'indwi donde dice ahavuga hati el verso 14, umurongo wa 14, por tanto el Señor mismo os dará nicyo gituma señal. uhoraho ubwiwe ariwe agira abihera ikimenyamenya. Raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Emanueli. Ha nacido el Hijo de la Virgen. Havutse umwana w'umwigeme. Iki nicyo cigwa cy'uyu mwanya, Y vamos kandi a pedirle a Dios tugiye gusaba que nos Imana abra las escrituras idukingurire ivyanditswe, y el entendimiento idukingurire para n'ubumenyi comprender kugira ngo dutahure nuestro tema. kino cigwa cacu. Havutse El Hijo de la Virgen. umwana w'inkumi. Pueden tomar asiento Mushobora si tienen la gufata voluntad. ibyicaro vyanyu. Emanuel significa Dios Emanueli con nosotros. risobanura Imana iri kumwe Por natwe. lo tanto, sería la Kubw'ivyo visita de Dios kwari kuzoba urugendo en rw'Imana un niño mu mwana en el cual habitaría ariwe yari kuzobamwo, y a través del cual kandi biciye muri we el Espíritu de Dios se mwemu manifestaría w'Imana yari kuzokwigaragaza en el cumplimiento mu gushitswa de la venida del Mesías kukuza kwa y Mesiya su ministerio n'ubukozi bwiwe de 3 años y medio bw'imyaka 3 n'igice. en la semana número Mwiyinga 70, rigira 70, cubriendo la primera parte de esa semana, aho que hari son 3 años y medio, n'igice cya mbere cy'inga rya 70 ariyo myaka 3 n'igice, porque esas 70 kubera semanas yuko de Daniel, ayo mayinga 70 ya cada Daniyeli una representa buri 7 años. rimwe ryose rishushanya imyaka 7, Y por consiguiente kandi mu yandi majambo son 490 años ni imyaka amajana las 90 semanas amayinga 70 del capítulo 9 de Daniel. yo mu gice cy'icenda cya Daniyeli. Después de las 69 Nyuma semanas, y'amayinga 69, para lo cual transcurre 7 kubw'ivyo semanas ariho habanza primero, y ahera después 62, amayinga ndwi, nuko nyuma el Mesías 62 aparecería en su ministerio, Mesiya yari kuzogaragaza ubukozi bwiwe. y luego la vida del Mesías le Nuko mu sería nyuma quitada. ubuzima bwa Mesiya bwari kuzokugwaho. Por lo tanto, Nuko rero para el tiempo mu gihe de la semana número 70, cy'inga rigira el 70 Mesías tenía que Mesiya estar en la tierra yategerezwa kuba ari ngaha ku isi llevando a cabo ariko el arakora ministerio mesiánico ubukozi bwa Mesiya, y muriendo nuko en esa semana agapfa número 70, muri iryo yinga rya 70. para lo cual Kubw'ivyo tenía que nacer muchos años antes yategerezwa kuvuka imyaka myinshi imbere hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, akavuka nk'ukomoka mu mwami Dawidi.
Para lo cual, ku bw'ivyo una virgen, inkumi una mujer umugore hebrea, w'umuheburayo descendiente del rey David, ukomoka mu mwami dawidi tendría ese privilegio yari kuzogira iryo higa uwo mugisha de ser la persona ryo kuba a través de la cual uwo muntu biciye muri we concebiría, yari kuzosama inda la cual concebiría, ari we yari kuzosama inda agasama inda ya mesi y y'umwami el cual nacería nuko gutyo a través de ella, biciye muri ella we lo criaría, akahavukira y luego, nuko cuando akamurera llegara el tiempo nuko mu nyuma señalado hageze igihe para cyategekanijwe su n'imana ministerio, cy'ubukozi bwiwe comenzaría su ministerio akazotangura ubukozi al bwiwe comienzo de la semana número mu 70. itanguriro ry'iyinga rigira 70 nuko mu iyinga rya 70 aho niho yari kuzopfa ni ukuvuga ngo A la mitad de la semana número hagati mu iyinga rigira 70. Y 70 ahí se pararían kandi ngaho las 70 semanas, niho hari kuzohagarara iyinga rya 70 3 años y medio, habura imyaka itatu n'igice ni ukuvuga ngo habura igice cy'iyinga rigira 70 lo cual corresponde aribyo bihwanye al tiempo de la apertura de Jacob, n'igihe cy'ugufyondwa kwa yakobo que es conocida como la aribyo gran bizwi tribulación, nk'umubabaro mwinshi que ha de venir ariwo ugiye luego kuza que finalice nyuma yo la kurangiza dispensación de la yo iglesia, kurangizwa k'ikiringo cy'ishengero ni ukuvuga ngo ikiringo cy'ubuntu mientras llega ese momento ariko uwo mwanya utarashika para cumplirse la segunda parte kugira ngo de la hashyitswe semana número 70, igice kigira kabiri cy'iyinga rigira 70 hay una brecha hari igihengeri de 2000 años que han igihengeri cy'imyaka transcurrido cy'imyaka ibihumbi bibiri ariyo yarange uhereye kuva Kristo uhereye Kristo igihe yabambwe kugeza kino gihe rero muri icyo gihengeri hariko harashyitswa ikiringo cy'ubuntu en donde Dios ha estado aho llamando imana kirahamagara hagati mu banyamahanga ihamagara ihanga mu izina ryayo el cual forma la iglesia del Señor aribo Jesucristo. bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo Ahora para el cumplimiento rero del ubwo gukizwa ku kuvuka del Hijo de la Virgen, k'umwana w'inkumi ubwa mbere na mbere umumarayika Gaburiyeli le apareció en yaramwiyeretse muri Luka mutagatifu capítulo igice cya mbere 36, 30 kugeza ku 36 a una joven virgen yariyeretse descendiente del umwigeme David, w'inkumi ukomoka mu mwami que Dawidi vivía en Nazaret, ariwe yari aba i Nazareti we yarakowe yari yarasezeraniwe akowe hombre o joven n'umugabo llamado José. canke umusore yitwa Yosefu Y el ángel le dice, nuko umumarayika aramubwira salve muy favorecida, urahiriwe el uri Señor es umunyamahirwe contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. urahezagiwe mu bandi bagore Vamos a bose ver si así lo dice. reka turabe nimba ariko havuga Así lo dice. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, ariko we ahagarika no umutima temas, cyane porque w'iryo has jambo hallado gracia yibaza delante de Dios. iyo indamukanyo ariyo umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Mariya kuko ugiriwe ubuntu n'Imana umve uzosama inda ubyara umuhungu kandi uzomwite Yesu Este será grande y será azoba llamado mukuru Hijo del Altísimo. azokwitwa umwana w'isumba byose Y el Señor Dios kandi le dará umwami el trono Imana de David su padre. azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Y Dawidi reinará sobre la casa ahangame de mu nzu ya Jacob Yakobo para ibihe siempre, bidashira y su reino ubwami no bwiwe tendrá fin. ntibuzogira iherezo Entonces María dijo al ángel, nuko ¿cómo será esto? Mariya Pues no abaza conozco varón. umumarayika ati ibyo bizobaho bite ko ntaramenya icyitwa umugabo Respondiendo el ángel le dijo, umumarayika aramwishura el Espíritu Santo ati vendrá mwemu sobre yera ti, y el azokuza poder ko del ubushobozi Altísimo te bw'isumba cubrirá byose con su buzogutera sombra. igitutu Por lo cual también nicyo el santo gituma ser que uwera nacerá azovuka será llamado azokwitwa Hijo de Dios. umwana w'Imana Y aquí tu parienta kandi umve ella Elizabeti también ha mwene concebido wanyu hijo nawe en su vejez. atwaye inda y'umuhungu Y este es el sexto mu mes butamakazi para ella. bwiwe uwitwa ingumba uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu Con eso hamwe n'ivyo que le dice de amubwiye su yuko parienta, muvyara we le sube la fe
amubwiye ibyamubyara ukwizera kwa mariya kwaraduze nuko mariya nawe aratangaza. Mariya aramubwira atehenda umugurano w'umwami Imana bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Maze umumarayika ava hari aragenda, we yarizeye nuko arasaba yuko byogenda nk'uko umumarayika yabimubwiye, kubera yuko ibyo umumarayika yamubwiye byari ijambo ry'Imana biciye mu mumarayika mukuru Gaburiyeli, ari we yarungitswe akomotse mu kugaragara kw'Imana kugira ngo amuhe ayo makuru meza ayahe iyo nkumi ukomoka mu mwami Dawidi. Yari umwamikazi nubwo we yari umukene, ariko we yakomoka mu nda y'ingoma. Cyo kimwe na Yosefu nawe yaramukoye, nawe yari uwo mu nda y'ingoma, yari ukomoka mu mwami Dawidi biciye muri Salomo, biciye mu murongo wa Salomo. Kandi umwigeme Mariya biciye nawe biciye mu murongo wa Natani umwana wa Salomo. Ni ukuvuga ngo muri Natani umwana wa Dawidi na Salomo umwana wa Dawidi nawe byongeye. Ni ukuvuga ngo abo bose bava muri Dawidi biciye mu 200 y'abana babiri ba Dawidi. Rero turabe uburyo byose byagenze mu gice kigira kabiri mu gice cya kabiri cya Luka Mutagatifu. Muri iyo minsi icyagezwe kiva kwa Kayisari Augusito, baba mu isi bose bandikwe. Ni ukuvuga ngo hariho rusasuma rw'abantu. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera cya Kayisari Isiriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu gisagara cyabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara cy'i Nazareti aja Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara cy'i Nazareti aja i Yudaya mu gisagara cya Dawidi cyitwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kubyara kirashika, abyara umuhungu w'uburiza. Amuzingira kw'impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Ni ukuvuga ngo ntihabonetse ikibanza bamushiramwo mu ihoteli cyangwa mu yindi nzu. Ni ukuvuga ngo muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira hirya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo umwami.
Esto os servirá de señal. iki nicyo kimenyamenya cyane. Hallaréis al niño Murasanga envuelto en umwana pañales, w'uruyoya acostado azingiriwe ko en un impuzu pesebre. y'uruyoya, Y repentinamente aryamse mu apareció con bwato el bw'inka. ángel una Uwo multitud de mwanya las huestes hamwe celestiales que alababan n'uwo a Dios mumarayika y decían, haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana. Gloria a Dios en las alturas. Ziti icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Sucedió que cuando los B'abamarayika ángeles bahejeje fueron kuva de ellos al cielo, kuva aho los bari pastores se basubiye dijeron mu unos a ijuru, otros, nyabungere baravugana bati ngo rero tujye i Betelehemu, pasemos pues hasta Belén bati ngo rero y tujye i veamos Betelehemu esto que ha sucedido turabe ico y que el kintu Señor cabayeyo, nos ha ico manifestado. umwami Imana atumenyesheje. Vinieron pues apresuradamente y Bagenda hallaron a María y banyaruka José y al babona niño Mariya na Yosefu acostado en el n'uruyoya rubikiriwe mu bwato pesebre. Y al bw'inka. verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del Babibonye niño. babarira ijambo babwiwe kuri uwo Y mwana. todos los que oyeron se maravillaron Ababyumvise de lo bose que los batangazwa n'ibyo pastores les babungere decían. bababwiye. Pero María guardaba Ariko todas Mariya estas cosas, abika ayo majambo yose meditándolas en su ayiyumvira mu corazón. mutima wiwe. Y volvieron los Maze pastores babungere glorificando y alabando a Dios bahindukira por bahimbaza todas las Imana, cosas que bayishimira habían oído ibyo y bumvise visto, byose como se les n'ibyo había babonye nk'uko babibwiwe. Y ahora la buena noticia para el Rero pueblo amakuru meza ku ihanga yaravuye ku Mana biciye mu mumarayika, fue que había kwari nacido en uko hari Belén havukiye i Betelehemu umukiza que es ari we ari Cristo Kristo Jesús, Yesu, que es ni Cristo Kristo el Señor. umwami. Jesús, Yesu Señor, umwami y na Cristo Kristo había nacido havutse el Señor, umwami el Cristo, Kristo Jesús. Yesu, Le fue puesto por nombre Jesús, yiswe izina Yesu que significa ariryo Salvador. risigura umukiza, umucunguzi. El mismo Rya zina nombre nyene de Josué. rya Yosuwa, Jesús Yesu es ni Josué, Yosuwa, es el ni mismo nombre. izina rimwe. Y ahora Rero nació en Belén de Judea. havutse i Betelehemu y'i Yudaya umwana w'umwigeme, umwana w'inkumi, kandi iryo sezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo Correspondía a ryari Israel. rigenewe Isirayeli. Y ahora Rero encontramos turabona que Dios yuko dejó de tratar Imana con el pueblo yaretse hebreo gukorana n'ihanga ry'Abaheburayo desde la crucifixión de Cristo, uhereye ku kubambwa kwa Kristo. y se abrió una nueva dispensación Harugurutse ikiringo gishasha, y el tiempo para la nación hebrea igihe se detuvo. ikihanga ry'Abaheburayo carahagaze. Ubu rero Imana yakomeje kuba iriko irarondera ihamagara ihanga mu izina ryayo En la mu dispensación de la kiringo gracia, cy'ubuntu, kugira ngo gutyo bagire ishengero ryiwe, kugira ngo gutyo bagire un templo ingoro mu buryo bwo espiritual mu mpemu compuesto rigizwe por seres n'ibiremwa humanos. abantu. Y por Kandi mu yandi consiguiente, majambo cada uri creyente en mwizera Cristo Kristo es una piedra n'ibuye viva rizima que forma ariryo parte rigize igice cy'iyo ngoro yo mu buryo bwo mu mpemu. de eso es que Kandi muri ahora ivyo tubwirwa na ibyo tubwirwa na Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku w'icumi. y ahora Rero por medio del biciye mu mwana w'inkumi, vean todas las nibwo murabona cosas que han ibintu estado byose sucediendo. byakomeje kuba biriko biraba. La redención se Ubucunguzi llevó a cabo bwarakozwe con la muerte de Cristo ku rupfu rwa Kristo nk'ikimazi cy'impongano por nuestros ku pecados, bw'ibyaha byacu, porque la kubera salvación yuko agakiza vendría de los kari judíos, gukomoka mu Bayahudi, vendría kari de los gukomoka mu judíos Bayahudi para todo Israel kuri Isirayeli yose y para todas ndetse las no ku bihugu naciones. byose.
en la simiente de rero Abraham, mu rubyaro rwa aburahamu que es Cristo, ariko ari kristo, la bendición de umugisha wa Abraham aburahamu pasa wari a los kuzoja mu gentiles, banyamahanga. dice San Niko Pablo Pawulo en mutagatifu Gálatas abivuga mu capítulo 3, bigalati igice cya gatatu versos umurongo wa 11, 11 kugeza 21. ku wa 21. Y ahora la rero bendición umugisha de Abraham, wa aburahamu, porque Abraham sería kuko bendición. aburahamu yari kuzoba afise umugisha. Por consiguiente, nuko mu yandi majambo, por medio de la simiente biciye de mu Abraham, rubyaro que rwa es aburahamu Cristo, ariko Mesías, ari kristo mesiya, pasaría la bendición de umugisha wa Abraham, aburahamu que estaba entre ari los wo wari mu hebreos, baheburayo wari kuzoja mu banyamahanga vyongeye. y de hebreos kandi y abaheburayo gentiles, n'abanyamahanga Dios llamaría imana yari kuzobahamagara kugira ngo bagire ishengero ryayo, que es llamado el cristianismo, ariho abakristo bahamagagwa compuesto por los nacidos de nuevo. bakavuka bundi bushasha. Y ahora, rero recordando que twibuka mujeres yuko abagore representan iglesias, bashushanya amashengero, la Virgen inkumi mariya representa la iglesia del ishushanya Señor Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y por esa causa, kandi kubw'iyo mpamvu, a través biciye de su mu ishengero iglesia, ryayo, Cristo ha estado reproduciéndose kristo yakomeje kugwira cyangwa kubyara abahungu n'abakobwa b'imana, nacidos de nuevo, bavuka bundi bushasha, nacidos bavuka no de carne y sangre, atari kubyagwa n'inyama no por n'amaraso, sangre y carne, si kubw'inyama n'amaraso, si no kubw'ukugomba k'umugabo, ahubwo babyagwa n'imana biciye muri mpemu w'imana, haciendo sombra sobre la iglesia ishengero rirategwa igitutu, virgen, ishengero nkumi ariko rishushanya inkumi mariya. ahora estamos en el tiempo ubu rero turi mu gihe cy'iherezo, donde la iglesia aho es ishengero una virgen ari pura inkumi para itunganye Y por consiguiente, ya kristo. kandi mu yandi majambo, Cristo. Tiene que dar a luz ritegerezwa kubyara umwana, e hija de Dios. ritegerezwa kubyara abahungu n'abakobwa b'imana. Para este tiempo, muri kino gihe cy'iherezo, la venida del Señor ukuza k'umwami está prometida kwarasezeranywe para la iglesia del Señor ku Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y por kandi mu consiguiente, yandi majambo, el cristianismo está iyoboka esperando imana la ry'abakristu segunda venida de rirarindiriye ukuza kwa kabiri kwa kristu. La iglesia ishengero es como ni nka María, mariya, porque dice San kuko Pablo pawulo mutagatifu aravuga que la desposada yuko a una iglesia como ishengero una virgen pura para Cristo. rikowe nk'umwigeme atunganye wa kristo. ivyo biri Aquí hano en segunda de bikorino ba Corintios kabiri igice cya 11 verso umurongo wa mbere 1, ukabandanya, donde ahavuga dice, hati ojalá icyampa toleren icoma un mukanyihanganira poco de locura. ku bupfu Sí, bunciyemwo, tolerad kandi nubwo muranyihanganira, porque os celo con celo de Dios. mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, Os he desposado ko nabahaye con un solo esposo umugabo umwe para niwe Kristo, presentaros como una virgen ngo pura a ndabamushingire, mumeze nk'inkumi itunganye. Y ahora la iglesia del Señor ubu Jesucristo rero ishengero ry'umwami Yesu como Kristo una virgen pura a Cristo nk'inkumi itunganye ya Kristo. Pawulo mutagatifu aravuga yuko ari we ashingirwa, estaba como una virgen hariya yari desposada yari para inkumi Cristo, itunganye para Cristo kugira ngo reproducirse Kristo en hijos e hijas de Dios, abyare abahungu n'abakobwa b'Imana biciye muri mpemu yera, haciendo sombra ariko atera igitutu ishengero. niko gutyo niko vyigaragaje mu ishengero kandi biciye mu ijambo rirema.
el evangelio de ubutumwa Cristo bwiza para bwa kristo cada muri buri etapa, ntambuko, como en el tiempo de San Pablo, nko mu gihe cya pawulo mutagatifu vendría hari a kuzoza, conducirse las personas hari kubaho el nuevo abantu nacimiento, abantu nacer bakavuga del agua, gushasha, o sea, del bakabyagwa evangelio, n'amazi, y ni del ukuvuga ngo Espíritu, bakabyagwa reciben n'ubutumwa del Espíritu bwiza Santo, mwemu, bakakira y mwemu así yera, entrarían ni uko gutyo al reino de Dios. bakavukira Así mu es bwami como serían bw'imana. Uko niko bari agua y kuzo del Espíritu, bari uko niko como kuvukira mu hijos, mazi no mu mwemu nk'abahungu hijas de Dios. n'abakobwa b'imana. Para el tiempo final, Mu gihe cy'iherezo también byongeye estarían naciendo hijos hari kuzoba hariko ravukira abahungu n'abakobwa b'imana mu ishengero nkumi ritunganye con Cristo. rishingiwe kristo. Y ahora Rero es a su iglesia ni mu ishengero ryayo, kandi muri iryo shengero aho niho la hasezeranywe segunda venida de Cristo. ukuza kwa kabiri kwa Y por kristo, consiguiente tiene que kandi mu venir yandi majambo hategerezwa kuza a su iglesia. ategerezwa kuza ku ishengero representada en ryiwe María, ariryo rishushanya Mariya, nk'ukuza kwa mbere kwa kristo y yaje a través de María, biciye muri Mariya, una virgen inkumi desposada con José, yarikowe na un Yosefu, descendiente del rey David. ukomoka mu mwami Dawidi. O sea que los dos Ni pertenecían a ukuvuga la ngo realeza. bompi bakomoka mu nda Y ahora y'ingoma. los creyentes en Cristo Ubu rero abizera kristo son reyes, nabo n'abami kandi n'abaherezi n'abacamanza n'abo mu nda y'ingoma en la byongeye. familia de la realeza. Mu muryango w'inda y'ingoma Apareció aho el Mesías. haragaragaye Mesiya. Mesiya niho yavukiye mu nzu ya y ahora Dawidi. en la realeza Ubu rero mu nda y'ingoma tiene que aparecer hategerezwa la segunda venida de Cristo, kugaragara ukuza kwa kabiri kwa kristo, ukuza k'umwami. que antes de comenzar el reino milenial aribyo mbere yo gutangura kw'ingoma tiene que y'ikimpumbi aparecer en medio de su iglesia hategerezwa kugaragara hagati mu ishengero y está ryiwe, prometido que será kandi algo secreto harasezeranywa yuko azoba ari ikintu cuando cy'ibanga viene por su iglesia. igihe azozira ishengero Pero luego, ryiwe. después de la gran tribulación, ariko nyuma y'umubabaro mwinshi viene del cielo con su iglesia az- para az- establecer el reino milenial. azanana n'ishengero kugira ngo ashyireho ingoma y'ikimpumbi. Rero icyo ni ikintu gitandukanye kizokorwa n'umwami. Rero Viene por su iglesia azananye n'ishengero ryiwe en este tiempo final. muri kino gihe cy'iherezo. Allá cuando vino Rero a través de la Virgen hariya María, igihe yaza biciye mu nkumi Mariya, para muchos murabibona era un secreto ku bantu benshi ryabaye ibanga, ariko ryari isezerano que estaba sellada. yuko, ariko ryari ryaramatanijwe iryo sezerano, ariko ryarashikijwe, ariko ryakomeje kuba ribanga ku bantu benshi ibanga, ariko kwari ugushitswa kukuza kwa Mesiya avutse biciye mu nkumi, inkumi itunganye ukomoka mu mwami Dawidi. Rero siendo que Cristo es kuba la kristo ari raíz y el linaje de David, umunago wo ku gishitsi cya estaba Dawidi, teniendo muchos hijos, hijos de Dios, yakomeje kuzana abahungu n'abakobwa benshi biciye mu ishengero ryiwe, kandi ngaho turafise inda y'ingoma abakomoka muri Yesu Kristo, el hijo de David, umwana wa Dawidi, el rey de reyes umwami y w'abami señor de señores. ni uganza Y por abaganza. eso es que son Ku bw'ibyo reyes y sacerdotes n'abami n'abaherezi con Cristo, hamwe na que es el Kristo sumo sacerdote, ariwe muherezi y el mukuru rey de reyes y ndetse señor n'umwami de w'abami señores. ni uganza Todo lo que abaganza. Cristo es, Ibyo Kristo lo ari son byose natwe nabo todos byongeye los nacidos, nibyo bari abo bose bavutse mu bwami bwa todos los Kristo, nacidos, abavutse bose través de Cristo y su biciye muri Kristo mu ishengero ryiwe. y ahora Rero Cristo para el tiempo final, Kristo mu gihe cy'iherezo, antes de la gran tribulación, imbere y'umubabaro mwinshi, viene por su iglesia azanye n'ishengero ryiwe, con aclamación, aje n'akamo karenga n'ijwi ry'umumarayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana. y San Pablo, eso está Kandi en Pawulo mutagatifu ibyo Primera de biri Tesalonicenses, mu Bitesalonike ba capítulo mbere 4, igice cya kane umurongo wa 13 al 13 17, kugeza ku wa 17, y en Primera de Corintios ndetse no mu capítulo Bikorinto 15, ba mbere igice cya versos 15 41 al umurongo wa 49 kugeza ku wa 58 haratubwira que a la final trompeta yuko ku nzamba ya va a mbere suceder algo. aho hazoba ikintu, Dice haravuga que lo corruptible no hereda la
incorrupción, yuko ibibora bitoshobora kuragwa ibitabora, ni lo mortal la inmortalidad. kandi ibipfa ntibyoshobora kuragwa Que ukudapfa. seremos conforme a su imagen. Kandi haravuga yuko Y ahora rero dice aquí haravuga algún misterio. ndende babarira akabanga, no todos ndababarira akabanga O sea, ntituzosinzira no todos vamos a twese, ni ukuvuga ngo twese ntituzopfa, Mas todos seremos ariko twese transformados. tuzohindurwa, O sea, vamos a ni ukuvuga recibir ngo una tuzoronka transformación, uguhindurwa, lo cual será la redención del cuerpo. ariko kuzoba ari ugucungurwa kw'imibiri. Vamos a obtener Tuzogira la inmortalidad física. ukudapfa mu buryo Y por bufatika, consiguiente vamos a kandi mu tener yandi un cuerpo majambo tuzogira umubiri joven, wa que gisore representará de 18 ari a 21 ushushanya años de edad, imyaka 18 kugeza kwa 21, inmortal umubiri udapfa, incorruptible, umubiri utabora, y glorificado, kandi umubiri como el wahawe cuerpo ubwiza, glorificado umubiri wahawe ubwiza Yesu Kristo. wa Yesu Kristo. seremos a su imagen tuzoba y semejanza. tuzogira ishusho yiwe na kameremere San Pablo kiwe. dice Pawulo mutagatifu aravuga que será la final trompeta, yuko azoba ari ku nzamba ya nyuma, porque será tocada la kubera trompeta yuko inzamba izovuga, y los muertos en Cristo abapfiriye muri Kristo resucitarán bazozuka incorruptibles, batakibora, y nosotros los que kandi vivimos natwe abariho turi bazima seremos transformados. tuzohindurwa, Esa es la promesa. kandi iryo ni isezerano. Y la trompeta, Kandi esa inzamba gran trompeta, iryo jwi iyo Esa nzamba trompeta final irenga, iyo nzamba es y'iherezo la voz de Cristo ni ijwi hablando rya Kristo riko rirabwira Con un ishengero mensaje ryayo, hamwe dispensacional. n'ubutumwa bw'ikiringo kirekire, el mensaje ubutumwa de la dispensación del reino, bw'ikiringo cy'ubwami unido al mensaje de la dispensación de la gracia. buri kumwe Y eso es n'ubutumwa bw'ikiringo la lluvia cy'ubuntu. temprana de la Rero iyo enseñanza n'imvura Del Evangelio de Cristo y y'urushana, la lluvia inyigisho tardía ndetse del n'imvura Evangelio del reino. y'agatasi, La ubutumwa revelación bwiza contenida en bw'ubwami, el Evangelio de la gracia, guhishurirwa la kurimwo lluvia temprana, ubutumwa bwiza es bw'ubuntu, la revelación imvura y'agatasi, misterio no guhishurirwa de la k'ubukozi primera venida de Cristo. gukuza kwa mbere kwa Kristo como cordero, nk'umwagazi w'intama kugira ngo como la apfe expiación nk'impongano por el pecado ku bw'ibyaha de los seres humanos. by'ibiremwa abantu. y el misterio contenido Kandi ibanga en el Evangelio del Reino, o riri sea, en la lluvia tardía, mu butumwa bwiza bw'ubwami, ni es el ukuvuga ngo misterio imvura de la segunda y'urushana venida de Cristo. n'ibanga ry'ukuza kwa Con kabiri la kwa predicación Kristo, hamwe no kuvugwa Del Evangelio de la gracia y del ku butumwa Evangelio bwiza del Reino, bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, que será la lluvia tardía y la lluvia temprana cayendo a ari la izo misma vez, imvura y'agatasi n'imvura y'urushana biriko bigwira se icyarimwe, comprenderá hazotahurwa el misterio de la ibanga primera venida ibanga ry'ukuza y de kwa la mbere segunda venida ndetse de n'ibanga Cristo. ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Y así como Kandi nos dio la nuko duhabwa ukwizera kugira ngo fe turonke para obtener ugucungwa, kugira ngo gutyo esa turonke esfera espiritual y obtener el nuevo nacimiento, ubwo buryo bwo mu mpemu, creyendo tukaronka ukuvuga gushasha mu kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo n'izina ryiwe como Salvador, creyendo nk'umukiza, tukizera agakiza que salió de Israel. ariko kakomotse muri Isirayeli. Vean ustedes, Mwebwe murabibona, obtenemos la redención turaronka espiritual ugucungwa ko mu buryo bwo mu mpemu, y entramos al reino de nuko Dios. tukinjira mu bwami bw'Imana. Y luego, Nuko Cuando mu nyuma tengamos igihe la revelación del tuzoba misterio dufise de la segunda uguhishurirwa venida de Cristo, kwibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa de la venida de Kristo, Cristo, su iglesia, ukuza kukuza kwa kabiri kwa Entonces Kristo ku ishengero tendremos ryiwe, nuko gutyo tuzogira la fe ukwizera, para la redención física, gucungurwa de la gufatika, redención del cuerpo, gucungurwa que kw'imibiri, es la adopción, ariko kuragwa mu mwuzuro, arivyo para bizoba los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos eternos, arivyo bizoba ku bapfiriye muri Kristo, bazukire mu mubiri uhoraho, la transformación. abari hari bazima Y nabo muri entonces Kristo todos azoba ari seremos guhindurwa, nuko gutyo twese inmortales, tuzoba badapfa, con cuerpos jóvenes dufise eternos, imibiri ya gisore, imibiri ihoraho, glorificados, imibiri yahawe ubwiza como el de Jesucristo, nk'uwa nuestro Yesu Salvador. Kristo, nk'uwo Yesu Kristo afise umucunguzi wacu. Y ahora, Rero así como vigilamos nuko rero y vimos a través de la Escritura turabe biciye mu el byanditswe, Hijo de la Virgen que umwana nació w'inkumi en el cumplimiento yavutse de la primera venida mu de Cristo, gushitswa kuza kwa mbere kwa Kristo, tenemos que estar vigilando dutekereza kuba turiko turagaba tugavye
turyamiye a la amajanja iglesia virgen ku ishengero nkumi, de Cristo, ishengero que nkumi tiene la promesa, rya Kristo ariryo rifise isezerano ryo kuza kwa kabiri k'umwami, rifise isezerano ryo kuza k'umwami. el pueblo hebreo, cuando ve a ihanga Cristo ry'abaheburayo igihe ryabona Kristo, marayika w'isezerano viniendo por su aziye iglesia, ishengero dirá, ryiwe, este es el que nosotros estamos esperando. Pero él no igihe viene por rizomubona ellos, rizo rizovuga ngo ubu niyo twebwe twari turindiriye, ariko ntaziye bo aziye ishengero pero ryiwe. ellos lo van a reconocer Ariko bo bazomumenya porque él va a estar kubera yuko en medio de su iglesia azoba ari hagati mu ishengero y ryiwe, por consiguiente kandi mu yandi majambo tendrá el misterio azogira correspondiente al día ubukozi postrero buhanye no ku munsi w'iherezo en medio de su iglesia, hagati mu ishengero así ryiwe, como lo tuvo nkuko en medio del pueblo hebreo, Ya- el misterio yagize ubukozi de 3 hagati años y mu medio, ihanga ry'abaheburayo, ubukozi bw'imyaka 3 con el n'igice, cual se detuvo al final aribwo bwahagaze la dispensación de la ley ku iherezo ry'ikiringo y se detuvo el trato cy'ibyagezwe, de Dios nuko imana ikirahagarika gukorana n'ihanga ry'abaheburayo para abrirse una brecha kugira ngo gutyo huguruke igihengeri, nuko abanyamahanga nabo bagahabwa amahirwe yo kwinjira mu bwami bw'Imana mu isezerano rishasha. Kandi n'abaheburayo benshi nabo nyene bakomeje kuba bariko barinjira mu bwami bw'Imana bajo el nuevo pacto mu isezerano que él rishasha prometió. ariryo ryasezeranywe. Cuando se completa la iglesia Igihe del Señor Jesucristo, hazokuzura, hazorangira ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Dios volverá a Imana tratar con el izokongera pueblo gukorana hebreo n'ihanga como ry'abaheburayo nk'igihugu. mientras tanto trata Kandi ivyo aho con ico gihe individuos kitaragera, ikorana del nabo pueblo hebreo y de nk'umuntu los ku giti gentiles. ciwe ku ihanga Y ry'abaheburayo entre ndetse los gentiles ndetse n'abanyamahanga. hay millones Hagati mu banyamahanga de descendientes hariho za de las miliyoni tribus perdidas. z'abakomoka mu miryango Pero él yazimiye, trata ariko iyo individuos. ikorana nabo No importa nk'abantu ku que giti sea cyabo ntacyo bitwaye, de una naho u otra de las tribus de boba Israel. ari abakomoka muri umwe canke mu yindi Pero miryango cuando ya comienza a Isirayeli. tratar con Israel Ariko como nación, igihe izotangura gukorana na Isirayeli Entonces, nk'igihugu, nuko habrá gutyo completado su hazoba hamaze kurangira ishengero ryayo. Vigilemos, Nuko tube maso, turyamire amajanja, tubereye amaso amigo de la umwana iglesia w'inkumi, umwana w'ishengero que nkumi, aparecerá ariwe azogaragara en el tiempo final. mu gihe cy'iherezo. Muchos hijos Abana benshi ha tenido la iglesia porque ella es bari mu ishengero, el ariko cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, yo n'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kristo. Kristo nawe n'umutwe w'ishengero Yesu Kristo ryiwe, cuerpo kandi ishengero ryiwe místico n'umubiri de w'ibanga w'abizera. y por consiguiente Mu yandi majambo ntibiciye mu ishengero, y en la iglesia kandi que nacen los mu hijos ishengero de niho Dios havukira abahungu n'abakobwa de la b'Imana dispensación bo mu de la kiringo gracia. cy'ubuntu, Para formar así kugira ngo gutyo la iglesia bagire ishengero, ese templo iyo ngoro espiritual mu buryo bwo mu mpwemu compuesto por seres humanos. igizwe n'ibiremwa abantu. Rero Estamos en la edad de turi oro mu gihe cy'izahabu, como se estaba en la edad de oro nk'uko bari mu gihe en cy'izahabu, el tiempo en que mu nació gihe Jesús. igihe cyavukiyemo Yesu. Él fue el mensajero Yabaye intumwa, de la edad de oro. intumwa y'ikiringo y'igihe cy'izahabu. Nuko rero tube maso ku gihe cy'izahabu cy'ishengero muri kino gihe cy'iherezo, Como podemos mirar también kandi nk'uko dushobora kuba turiko turaraba igihe cy'izahabu de la iglesia del Antiguo Testamento, ku ishengero ryo mu isezerano rya kera, ariyo yari Isirayeli. Ubu rero ishengero ryo mu isezerano rishasha, es la iglesia del Señor Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo, La iglesia, ishengero los sacados fuera. abasohowe hanze, abakuwe hanze. Vigilemos Ubu rero tubere maso al Hijo de la Virgen umwana w'inkumi que está prometido ariwe yasezeranywe, para aparecer kugira ngo gutyo agaragare hagati mu ishengero en el día ku posterior. munsi w'iherezo. Fue dicho Byaravuzwe que la novia, o la yuko iglesia novia, umugeni cyangwa ishengero mugeni está en angustia, riri mu mubabaro, o sea, con dolor de kuvuga parto, ngo hamwe n'ibise byo kuramuka, kugira ngo rivyare Kristo. y por consiguiente Mu yandi majambo,
Él vendrá a su iglesia. azoza ku ishengero ryiwe, Será el verbo azoba ari ijambo de Apocalipsis capítulo 19 wo mu vyahishuriwe igice ca 19 umurongo wa 11 al 19. kugeza ku wa 19. Y tendrá en su kandi vestidura escrito: azogira ku mwambaro wiwe Rey de reyes, handitse Señor de umwami señores. w'abami n'ubuganza baganza. y nadie conoce kandi nta muntu n'umwe su nombre azi izina ryiwe sino el mismo. kiretse we wenyene, Y su nombre kandi es izina el ryiwe verbo de ni Dios. jambo w'imana. Por lo tanto, el verbo nuko rero jambo nuevamente bundi aparecerá bushasha aquí. azogaragara ngaha ku isi, El verbo, jambo el ángel del pacto. marayika w'isezerano. Y ahora rero estamos seguros turatekanye que él aparecerá yuko azogaragara como Rey de Reyes y umwami Señor w'abami de los señores. n'ubuganza baganza. Pues tendrá en su vestidura kandi azogira ku mwambaro wiwe ndetse no ku bibero vyiwe handitswe iryo zina, umwami w'abami n'ubuganza baganza. su nombre es izina ryiwe el verbo de Dios. ni jambo w'imana. El verbo, jambo en el principio era el ubwa mbere verbo, na mbere jambo yariho, y el verbo era kandi Dios, jambo yahoranye n'imana, y el verbo kandi era Dios. jambo yari imana. O sea, el ángel del ni pacto ukuvuga ngo marayika w'isezerano, kandi uwo jambo se hizo carne yihaye umubiri y habitó entre nosotros. aba hagati muri Y twebwe, vimos su gloria, kandi gloria como del unigénito del Padre, twabonye ubwiza lleno de bumeze gracia nk'ubwa y se. virtud. twitegereza ubwiza bwiwe ni ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Luego el verso 10 nuko mu nyuma muri yohani mutagatifu igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga hati nta muntu yigeze kubona imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. O sea, ni kuvuga ngo que fue a través del ángel del pacto vyabaye biciye muri marayika w'isezerano, ariwe Kristo mu mubiri we wa que kimarayika. Dios se declaró ayo imana niho yatangaje mu isezerano rya kera. cuando se nuko hizo mu nyuma igihe carne, yambara Dios umubiri, se declaró, imana se reveló yarihishuye a través biciye de ese velo de mu carne gitwikizo cy'umubiri, en el cual estaba el ángel del pacto. ariwe hari marayika w'isezerano. Y Dios estaba kandi mu imana en el ángel del aho pacto hari marayika w'isezerano manifestándose iriko irigaragaza a través biciye de Jesús. muri Yesu. Por eso Jesús ubwo ivyo decía, Yesu yaravuga las obras que ati yo ibikorwa hago jewe no las nkora hago de mí si yewe ndabikora, sindabikora ku bwanje, El Padre que mora en mí, data aba muri él hace las jewe obras. niwe akora ibikorwa. Eran las obras de Dios vyari ibikorwa vy'imana por medio del Espíritu de biciye Dios, muri mpemu w'imana, que es el ángel del ariwe pacto. marayika w'isezerano biciye mu gitwikizo cy'umubiri cyitwa Yesu. Y eso era kandi Emmanuel, uwo yari Emanueli, Dios con nosotros. imana kumwe natwe. Dios imana manifestándose, yigaragaje morando y obrando, iriko iraba iriko irakora biciye mu gitwikizo cy'umubiri cyitwa Yesu, que en hebreo arico es, mu baheburayo risobanurwa Yosuwa. ni y el Yosuwa cual es el nombre ni izina de Dios. ni izina ry'Imana. Por eso Jesús decía, ku bw'ivyo Yesu yaravuga ati naje mu izina rya data, en el nombre ni izina Josué, Yosuwa que le colocó aryo Moisés Mose a yise Oseas, hijo de Nun. Hoseya umuhungu wa Nuni, Le estaba allí colocando el nombre de Dios. aho yarika yamwise izina ry'Imana. iryo Mose yarazi kuko Imana yari yaramuhishuriye. Y luego nuko mu nyuma lo tienen otras personas, otros profetas. ryaragize abandi bantu, abandi bavugishwa. nuko mu nyuma riritwa n'umwana w'inkumi. Para el día postrero, ku munsi w'iherezo dice la Escritura, ivyanditswe biravuga que tiene un nombre yuko afise izina que ninguno conoce. ata muntu n'umwe arizi kiretse we wenyene. Ese nombre iryo zina es importante n'ingirakamaro para el cristianismo. ku iyobokamana ry'abakristu ndetse no ku iyobokamana ry'abayahudi, kuko hamwe n'iryo zina Que tendrá el verbo, ariryo rizoba rifiswe na es que jambo, Dios se va a aho revelar niho Imana a su iglesia izohishurira ishengero y ryayo, después al pueblo nuko mu hebreo. nyuma ihishurire ihanga ry'abaheburayo. Jesucristo dijo, Yesu Kristo yaravuze al que ati venciere, ubunesha
yo le haré columna en el nzomugira templo de Dios. inkingi mu rusengero rw'imana kandi nzomwandika ko izina ry'imana yanje ni izina ry'umugwa w'imana yanje yerusalemu mushasha ari wo umanuka uvuye mu ijuru ku mana yanje kandi n'izina risha Eso está en n'izina ryanjye Apocalipsis. risha ibyo biri mu byahishuriwe igice cya kabiri umurongo wa 17 Y también en kandi Apocalipsis byongeye no mu capítulo 3, byahishuriwe verso igice cya kabiri umurongo wa 12 nos aho habla nyine de estas haratubwira cosas. kuri ibyo bintu Y capítulo no mu 3, gice cya verso gatatu 21 umurongo wa dice, na mirongo ibiri na rimwe haravuga hati unesha yo le daré que se nzomuha siente kwicarana conmigo en nanjye mi ku trono, ntebe yanjye así como y'ubwami yo nk'uko vencí nanjye nanesheje y me nkicarana na sentado data con mi Padre ku en su ntebe trono. yiwe Por lo tanto, nuko rero el nombre de Dios izina ry'imana va a ser manifestado rizokwigaragaza rigaragare muri kino gihe cy'iherezo en la visita mu rugendo que Dios por medio de rw'imana Cristo biciye muri va kristo a estar haciendo la su iglesia. izokorera mu ishinga ryayo ku munsi w'iherezo Vigilemos tubere maso al Hijo de la iglesia virgen umwana w'ishengero nkumi que aparecerá en el día ari we postrero, azogaragara ku munsi w'iherezo a través del kandi cual biciye muri we Dios estará imana operando el izobika ministerio irakora ubukozi del día bwo ku postrero. munsi w'iherezo O ni sea, ukuvuga del ngo séptimo milenio. mu kihumbi Y de la cy'indwi séptima ndetse no mu dispensación. kinyagihumbi ndetse no mu kiringo cy'indwi Y cuando lo veamos, kandi igihe tuzomubona Podemos decir tuzoshobora que kuvuga así como nació el Hijo de la Virgen en Belén de ati Judea, nk'uko umwana 2000 años w'inkumi atrás, w'i betelehemu y'Iyuda tenía nk'uko el nombre yavutse de Dios. imyaka 2000 irarenganye akaba yari afite Josué, izina ry'imana que yosuwa traducido ariryo al español risobanurwa mu es llamado kiespanyoro Jesús para muchos benshi baryita yesu kuri benshi también. vyongeye Vendrá el nombre de Dios hazoza izina ry'imana manifestado rigaragare postrero ku munsi en w'iherezo medio de la iglesia, hagati mu en ishengero el Hijo de ku la mwana iglesia virgen del w'ishengero Señor nkumi Jesucristo, ry'umwami yesu kristo el cual ari we será de bendición azoba ari para umugisha todos los cristianos, ku iyobokamana para ry'abakristu todos los bose creyentes en Cristo, ku bizera kristo que han bose nacido de nuevo. bavutse bundi bushasha Y veremos el ministerio kandi tuzobona ubukozi de Cristo, el ángel del pacto. ubukozi bwa kristo marayika w'isezerano Veremos al Espíritu Santo tuzobona mpwemu yera obrando a través de él, ariko arakora biciye muri we trayendo la palabra ariko arazana ijambo al día postrero rihwanye no ku munsi w'iherezo y cumpliendo kandi ariko Dios arashyitsa imana lo biciye que él ha muri we prometido icyo yo para su yasezeranye iglesia. ku ishengero Y entonces podremos ryayo decir, niko rero tuzoshobora ha kuvuga nacido ati el Hijo de la iglesia virgen. havutse umwana w'ishengero En el día nkumi postrero. ku munsi Cuando lo w'iherezo veamos, igihe tuzomubona podremos tuzoshobora kumugaragariza así nuestra alegría, umunezero wacu nuestro regocijo. agahimbare kacu Así como el ángel Gabriel dijo, kandi nk'uko umumarayika gaburiyeli yavuze os doy nuevas, o sea, os doy ati noticias ndaguhaye amakuru mashasha ni ukuvuga ngo de amakuru gran mashasha gozo y'umunezero mwinshi kuri que ha isirayeli nacido yose en yuko Belén de Judea, havutse i betelehemu que ha y'iyudaya nacido yuko havutse un Salvador, que umucunguzi es Cristo el Señor. ari wari kristo Mbese umwami muri Kristo. urabibona umwami na Pero su nombre kristo ariko izina ryiwe Jesús, ni yesu que para los hebreos ariryo ku baheburayo es Josué. ari yosuwa Y ahora, rero ese es el nombre iryo ni izina que fue revelado también a Moisés. ariryo ryahishuriwe Y por byongeye eso se lo mose colocó kubw'ibyo a Yagize Oseas, hijo de Nun, hoseya que umwana wa era nuni el servidor de ari we Moisés. yari umufasha wa mose Un servidor de Moisés. umufasha wa mose Y ahora, rero para el día postrero, ku munsi w'iherezo aparecerá hazogaragara el Espíritu Santo mpwemu manifestado yera agaragaye en medio de su iglesia. hagati mu ishengero ryiwe Todas kugira las ngo gutyo promesas que él le ha hecho a su hashyitse iglesia. amasezerano yose yasezaniye para el día ishengero ryiwe ku munsi Y w'iherezo entonces,
nuko rero cuando veamos igihe el cumplimiento de todas tuzobona esas gushitswa promesas, kw'ayo masezerano yose podremos decir, tuzoshobora ha kuvuga nacido ati el Hijo havutse de la Iglesia Virgen umwana w'ishengero del nkumi Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Ha sido para mí un privilegio kuri grande jewe estar con ryabaye ihigwe ustedes, rikomeye cyane kuba turi kumwe na mwebwe muri uyu mwanya, dándoles testimonio ndiko ndabashingira intahe del Hijo de la Virgen y'umwana w'inkumi que 2000 años atrás uwo imyaka ibihumbi bibiri irarenganye yabaye Yesu yavutse biciye mu nkumi Mariya. para el día postrero ku munsi w'iherezo habrá una iglesia virgen, hazoba ishengero nkumi, la Iglesia Virgen del Señor Jesucristo, ishengero nkumi y'umwami Yesu Kristo, para traer kugira ngo gutyo Cristo a través de ella Kristo azane biciye muri ryo abahungu n'abakobwa b'Imana, y entre los hijos kandi muri abo bana el mensajero del día postrero. hazokomoka intumwa yo ku munsi w'iherezo. Rero Nuestro tema ha sido ikigo cyacu ha cyabaye nacido el Hijo havutse de la Virgen. umwana w'inkumi. Recuerde Apocalipsis mwibuke 12, mu byahishuriwe igice cya 12 una mujer vestida de sol umugore yambaye con izuba, la luna bajo sus pies, ukwezi kuri estaba munsi y'ibirenge vyiwe, encinta y con dolor de parto, yarakuriwe afise ibise byo kuramukwa, nuko mu nyuma yaravyaye. Uwo mwana es el yavyaye Mesías príncipe ni Mesi que y'umwami, fue arrebatado al ari cielo we yadugijwe mu ijuru kugira ngo yicare ku ntebe y'Imana. y luego Nuko mu nyuma esa mujer uwo encinta mugore que yibungenze representa al ari Israel washushanya Isirayeli, y también representa kandi a byongeye la Virgen María. aranashushanya inkumi En Mariya. el día posterior ku también munsi w'iherezo naho para el día byongeye posterior también ku munsi w'iherezo naho byongeye representa la iglesia ashushanya del Señor Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo. y ahora Rero nacer en Belén kuvukira i Betelehemu es nacer en Cristo. no kuvukira muri Kristo. Abo bose bavukiye muri Kristo bavutse bundi bushasha, bavukiye i Betelehemu. Que Dios les bendiga Ese Imana yobahezagira kandi ibarinde mwebwe mwese.